Uruvugwagwe iza ruca mw'ijuru hagati ruv'imbere y'intebe y'Imana egome tuzobona kurugwo ruzigwe rw'ubugingo ego tuzobonana yera imbere y'intebe y'Imana. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakoze iduhaye gukoranira hano dusome amajambo y'Imana tuvugana mu mwanya mutoya, hanyuma abasiguzi bashishikara muri Maraki, mu gitabo c'umuhanuzi witwa Maraki igice ca 3 duce dusoma n'iyindi mirongo mikeyi mu cete ca mbere ca Yohana no muri Luka 21 umurongo umwe. Duhere muri Maraki. Maraki igice ca 3 umurongo wa 2 handitse ngo, ariko ninde azoshobora kwihanganira umunsi w'ukuza kwiwe, kandi ninde azoshobora guhagarara aho azoserukira, kuko ameze nk'umuriro uvugutira ubutare kandi nk'isabuni y'abamesuzi. Icete ca mbere ca Yohana igice ca 2, icete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 2 umurongo wa 28 ni urupapuro rw'amajana 272. Nanone bana bato mugume muri we, kugira ngo niyahishurwa tuze dushira ubwoba, ntidutetegwe imbere yiwe ahazozira. Dusimba hepfo 3 umurongo wa 2. Abo nkunda, none rero turabana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari, kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko wari uwera. Luka 21 umurongo wa 36. Luka 21 umurongo wa 36. Mwame mugavye musenge mu bihe byose, kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umurongo ngomba ko duhagarara ko n'uwo muri Maraki kaja gace kavuga ngo kijya kibazo ngo ninde azoshobora guhagarara ahazoserukira. C'est ça la question. Hari umuntu akunda turayaga akunda kuvuga ngo c'est ça la question. C'est ça la question. Kandi abagororotsi no muri Zaburi hari yarabajije Zaburi 13 ninde azosembera. Ninde? Nibaza ko umuntu abaza ico kibazo abafise agace c'ivyo bihe akumva ko bitari n'importe qui, atari vya bose, kandi bikorane mu bisazi ntumbero kwari gutegura igikorane cyo mwijuru. Hariho iyi ndirimbo natanguje bango mbega tuzokoranira. Haragakorase batera kera ngo iki gikorane kinyibutsa igikorane kizoba mwijuru. Iki gikorane kinyibutsa igikorane kizoba mwijuru. Igikorane, hari igikorane kitazobera ku isi. Yesu nashimwe. Abasiguzi rurangiranwa batazobera bafishije ngo nakazosigura. Mugabo kuri uwo munsi Maraki aravuga ati ninde azohagarara. Ndabwira ibintu turimwo si ivy'umubiri.
uyu twizera afise ubundi bwiza utoshobora guhangara uko nyene uri. Je ndiyumvira umuntu Yohana intumwa yabubonye ibihetangabo kenshi akama mu gikiriza ciwe, mugabo Yohana Yesu amwiyeretse yazutse yaciye araba, yatoye ubwenge yamukozeko ariko aramurabura. None kashatwe nawe ikibazo niki kivuga ngo ninde azohagarara? Yavuze ngo uwo munsi uzohishurwa n'umuriro, ku buryo abantu b'abanyabwibone bazohunga binyegetse, n'abagororotsi bizosaba ko kugira ngo umuntu ahagarare azobanza kwambara uwundi mubiri ushobora guhagarara aho hantu. Nico gituma yavuze ngo tuzomuraba uko ari byo duhinduka n'ubuzo bafise umubiri nk'uwiwe. Aha babitegurira ino urusengero rw'i Yerusalemu rwa kera rwa Salomo, ngo hari itegeko rivuga yuko mu kugubaka ata nyundo yumvikana bariko baragubaka, ngo ibuye baritegurira hariya kure bakaza bariconza bakaza baterekako. Bisigura nimba tugize amabuye azo kubaka Yerusalemu, intumwa ari amabuye y'urufatiro, dutegurirwa ino bagenda baterekako. Haleluya, bagenda baterekako. Hari uwundi mubiri bizoca bazana ariko gatwambika, birebuze ngo umuziga kwivya ariyeza. Je ndiko ndasengera amajambo niyumviye kubikorana, ntangura kumva umengo hari hamwe agasorobo k'ibikorane bimwe ugasanga ni igikorane cy'inyubako, kandi ndatinya namwebwe ko hari aho mugira ibikorane byo gusezerana. Yego turabasezeye. Ponderasiyo nini akaba ariyo objectif, ariko objectif yo gukorana kwari gutegura igikorane. Haleluya, cyo mwijuru. Imana yavuze ngo nkwaniza abantu ndabigishe kunyuba. Hari umusozi Imana yigeze kururuka ije kusanganya y'Isirayeli, barajugumiye kugeza aho bavuga bati Mose wowe uragenda uyumvirize. Ariko Imana yabwiye ati mu minsi 3 mwiyeze, kandi bajya kwanga kumesa impuzu zisanzwe. Mugabo byari ikimenyetso ko natwe tumese y'umutima. Mugabo birashobora ko nabo nyene kumesa bitaborohera, bari mu bugaragu no kuronka yo kunywa barasenga, Imana igakora ibitangaza. Ariko kumesa wosanga yaragora, siko none. Mugabo kuri uwo munsi bavuga ati yomba nameshe, urajugumira hakiri kare. Ninde azoshobora guhagarara? N'umuntu ego kudahagarara ni kinyurane cy'ukugwa, siko none. Guhagarara ni kinyurane cy'ukugwa. Umuntu adatemba, ngakoresha terme ya pesanteur. Mwese murumva pesanteur? Erega pesanteur ni ituma ibintu bitemba. Hariho pesanteur y'igicumuro iri ku bantu bose. Umuntu adatemba sura pesanteur y'igicumuro niwe azohagarara imbere ya Yesu. Imana mubikiye impuzu, kandi iki kibazo tugatwumva yandi majambo y'Imana. Nawe ukigumane kumuri Imana izokwigisha ingene bizokunda nawe ugahagarara. Yesu acavuga rero agira dude Luka 21 n'ibimenyetso byo kuza kwa Yesu n'ubona ku Yerusalemu. Ati muze musenge mu bihe byose kugira mushobore guhagarara. Kugira ushobore guhagarara muri iyo minsi bizosaba amasengesho yo kugira ngo ushobore guhagarara byonyine. Hari handi handitse muri Banyefeso ibintu ijambo bita tenir ferme, ngubwiye ngo muhagarare mushikame. Hari igihe ushobora gushikamwo utavanze udasubira inyuma, mugabo ushoboye no guhagarara. Yesu nashimwe. Ibintu tugwana n'ibintu bitunyiganyiza bagomba kutugwisha, ushobora no guhagarara ugatena fermete y'umu kwizera izotuma uhagarara n'imbere ya Yesu ngushize ubwoba. Ngo abandi bazohinduka ubwoba gusa, nta cyiyumviro bafise ku bwiza bwa Yesu. Ni igitangaza. Yesu aje murasoma bya Yohana, Bibiliya cakarongo no ku bakuru ba gisirikare
abantu ubwoba bwari bwarashize bazi yuko atakibatera ubwoba, bazobwira imisozi ngo nibahishe, kubera bari siri ko Imana yarakaye. Ubundi yarigeze gusigura umunyamerika umwe, menga hari muri Amerika y'Epfo, yari yahawe umurongo uvuga ngo umunyabyaha yashitse mu minwe y'Imana yarakaye. Uwo murongo yarawusiguye ku buryo abantu bumira ku biti bakavuga bati turahwereye twese, Imana itenterefeye. Imana yabakombe nk'ibicumuro ku buryo asubira gusenga ati Imana bemeze kuheva baharira. Imana yarakaye yafashe umunyabyaha, ubundi yavuze ngo yamaze gukarisha, bisigura ngo kugira ngo uzohagarare hariya birategurwa. Ngaha ntitwaje kwiyereka, iki kibazo gigumane kandi uronke n'inyishu. Imana gutegurira wa mubiri wo mu ijuru. Yesu nashimwe ngo tuzomuraba uko ari, sinzi iyo fenomene ingene izogenda, uko umuraba uzosa nawe, kandi n'uwo muraba akiri ino azoja arahinduka. Yesu abahezagire, tucumva amajambo y'Imana, intumbero niyo, nawe uzohagarare. Umunsi wishuranywe n'umuriro, umuriro uri kuraka mu kirere, ibintu byose ngo bikaba disu, niko Petero yavuze, nawe uzoca uhagarara ucitse nkawo. Hamwe wa muriro ba Meshaki barimwo, nibaza yuko urumva baciye bacika umuriro nabo nyene, bica bihuza na Tiro. Gusa sinzi neza, niko ngira bari bazi ko Yesu bari kumwe canke bari babize mu kwizera. None rero ikibazo ni ninde azoshobora guhagarara? Nibagira amanyama bakengera kiza bo hanze, uzumenya ikibazo ko batakizi. Ntibazi birindira uhari imbere, bagira amanyamu. Ariko uzohagarara uwo munsi nuzoba Yesu ahagaritse nyene. Yesu abahezagire. Mana Data wa twese, turashimye kuba hano kandi turizeye ko hari igikorano kurategura mu ijuru. Turi ngaha ngo dutegure, turonke imyambaro, turonke natire yo mu ijuru, natwe urazotwibuka. Umuntu wese yicaye ngaha, iki kibazo kironkera inyishu, azohagarare imbere y'Imana, imbere ya wa mwagazi, ashikira ubwiza bw'Imana, agabiguba mu ijuru. Nanje bazomfasha, tumaze kubisigura zo tubone ibyo twasiguriye. Yesaya aravugishwa ati bazovuga ngo ngiyi Imana twari turorereye, ngiyi nijya nyene, iryo twasigura yari ijyaha nayo iradukiza. Ushishikare kubana natwe mu majambo akurikira, adutegure uwo munsi mukuru. Tubisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen.